Noheli na Borane hatanguriye. Hatangura Noheli. Hello bakunzi ba Brightness Burundi nkuko mubimenyereye. Gerard Sabumuremyi. Uyu munsi rero ni bidasanzwe na Open Mic à l'Université Direct Tanganyika aho tugiye kubona n'abayetidia uno munsi ari Journée Mondiale de l'Étudiant. Uno munsi rero turabahereza Open Mic. Ciao ciao. Dusubiza amaso inyuma tubona ibihe byakahise biduhe kukwizera mukiza maze twame twiteze ibyo uzokora ukurunganwe ruzogenda rurundi. Hello. How are you doing? I'm doing great. How about you? I'm fine. So, what's your name? My name is Amigo Jordi. Good, nice name. Thank you. I appreciate it. Good. So, well, what's your job? I'm a student at the University of Burundi for now. Good. So, I have a question. What's the difference between praise and worship? I think the difference between praise and worship is for worship, we worship God for who He is, and we praise God for what He does for us. Like He blesses us, we praise Him for that. He heals us, He provides for us, we praise Him for that. But for worship, we worship for what He is, His greatness, His love, His wisdom, and all that. That's what I think the difference is. Yes. Thank you. You're welcome. Mwiriwe? Mwiriwe. Mumeze neza? Ego cyane. Mushobora kutwidondora? Ego. Je nitwa Niyonkuru Ezekiel. Musanzwe mukora iki ga Ezekiel? Ubu wenda umunyeshuri n'umuyetidia. Wiga ku ishuri rihe? Niga kuri École Normale Supérieure. Musanzwe mwiga ibiki ga Ezekiel? Nsanzwe ndi mu gisata cy'ibiharuro mu mwaka wa gatatu. Maître mathématicien. Ego. Ezekiel, ndafite utubazo tubiri nshaka kukubaza. Uriteguye? Ego, nditeguye. Ikibazo ca mbere, Yesu yavukiye mu kontini yihe? Muri Bethlehem, muri kontina ya Yuda. Angide. Mukama w'ikigo. Murakoze cyane. Ikibazo ca kabiri ni ikiye. Ushobora kudutandukaniriza guhimbaza no gutazira? Ego, guhimbaza ni hajya ushobora kuba ahantu uri kuraririmba, twa turashobora kuba uri umwe, ukaba ahantu ho kuririmba indirimbo cyangwa mukaba muri kumwe n'abandi. Hama nko gutazira bimeze nka kumwe, ariko naho nyene uri kurahimbaza, uri kuratazira Imana ni nka bimwe, ariko byose twoshaye ko ari go wawo nyimba uri kurahimbaza, nyimba uri kuratazira. Gutazira nk'icyambere kuvuga ubu uri kutazira umwami w'Imana, hamuri kurahimbaza nyene uri kuhimbaza umwami Imana wishima ku byiza iba yaragukoreye. Ego no kunashaka kubibyishura. Urakoze cyane Ezekiel. Ego. Ndafise akabazo no kubaza Pastor Kibiriti. Cyane gose. Uhora wumva abantu bavuga guhimbaza no gutazira? Manda bumva kuba uvuze Pastor Imana izi guhingura zo korora muno mwaka. Ego mama. Hanyuma urunzi wote abantu waruvuze ngo abantu gutazira no guhimbaza. Canke buhora ubikoresha kome nk'umupastori? Mu bisanzwe ndushoboje kubwiza abantu bataririmbye. Nikibaho. Wo dutandukaniriza guhimbaza no gutazira? Iyo ugiye ati guhimbaza no gutazira mu majambo biratandukanye mugabo nico kimwe byose. Urakoze Kibiriti. Mwiriwe? Mwiriwe neza. Muguwe neza? Yego n'amahoro. Mushobora kutwidondora? Nitwa Emery Manirakiza. Musanzwe mukora iki ga Emery Manirakiza? Ubuzima bwa misi yose cyane. Mu buzima bwa misi yose. Je ndi umunyeshuri kuri NS ndiko ngira igice cya kabiri cy'amashuri ya kaminuza master. Usanzwe uri ko wiga master. Ko wambaye costume na karuvati umukozi w'Imana? Mvuye gusenga. Usengera he? Sengera mu Ngagara
muri Pentecote. Uhora usoma Bibiliya? Yego, Okay, ndafise utubazo tubiri ngomba kukubaza. Hari ikibazo? amahoro. Wotubwira umurongo mugufiya muri Bibiliya? Umurongo mugufiya muri Bibiliya wanditse muri Yohana igice ca 11 sinibuka neza ku murongo wa 35 uvuga ngo Yesu ararira. Urakoze cyane. Ikibazo ca kabiri, woshobora kudutandukaniriza guhimbaza no gutazira? Guhimbaza no gutazira nibaza ko ari n'ibintu bibiri vyegeranye bifise insiguro zegeranye. Hariho gutazira haba harimwo gushimagiza Imana, ariko kandi ni ibintu bija hamwe. Guhimbaza harimwo n'ipati yo gusenga, kuririmbira Imana. Murakoze cyane. Ego murakoze nawe. Mwiriwe? Mwiriwe cyane. Mwoshobora kutwidondora? Nitwa Ndacyisaba Ohonera. Usanzwe ukora iki Honera? Mu buzima bwa misi yose sanzwe ndi umunyeshure, niga kuri ENS. Wiga iki Honera? Niga muri Génie Civile, muri make ndi umufundi. Yego mama. Uri umufundi w'indimo? Oya, mu nyubako rusangi, ibiraro n'ibindi. Awe woshobora guterura ikiraro? Cyane gose. Nivyo ndiko ndigira. Kumenya ukuboko nyine ntikwateruye ibiraro. Oya, muri make ni buke ndacari mu myitozo nyene buke. Uheruka gusenga Honera? Yego, nama ngenda. Okay, ndafise utubazo tubiri ngomba kukubaza. Mwoshobora kumbaza n'amahoro yose. Uramaze gusoma igitabo co kuvayo? Kuvayo ndamaze kuhasoma. Hariho abagore babiri, abo bagore babiri umwami Farawo yababwiye yuko bazoza barakira abana b'Abaheburayo, hanyuma bagaca babica. Ushobora kutubwira amazina yabo? Abo bagore ntabo nzi, ntabo nibuka nubwo nasomye. Ikibazo ca kabiri, ushobora kudutandukaniriza guhimbaza no gutazira? Guhimbaza no gutazira, ndashobora gutangurira guhimbaza. Ni ukuvuga guhimbaza ni ibyo bintu byose ukora byiza bihimbaza Imana. Ndavuga nko ikintu cyose wokora utari kuracumura, aho uzobuhimbaje Imana. Kira gikorwa cyose uzokora udacumuye uba uri kurahimbaza Imana. Hama gutazira naho kuvuga ubukuru bw'Imana, ukavuga amatazirano y'Imana, ukavuga uko Imana iri, nyuma ukavuga ko ari mushobora byose, ari rugira byose. Nuko ndabyumva. Murakoze Honera. Namwe murakoze cyane. Salut, Comment ça va? ça va bien, merci. Comment vous vous appelez? Et moi, je m'appelle Aïcha Kestif. Quelle est ta fonction? Moi, je suis un étudiant. Où? À l'université de Lac Tanganyika. À quelle faculté? Faculté de la communication organisationnelle. Good. J'ai des questions. Première question est là. Jésus est né dans quel continent? Jésus est né, je pense que c'est en Amérique. Oui, c'est en Amérique, je pense. Okay. La deuxième question est là. Quelle est la différence qui existe entre louange et adoration? La différence qui existe entre louange et adoration, je crois que louange qu'il est, et on l'adore de ce qu'il a fait pour nous. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci à vous aussi. Cool. Bon après-midi. Bon après-midi. Comment ça va, monsieur? Je vais bien. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Ihezagire Hervé. Ihezagire Hervé. Ok. Quelle est ta fonction, Hervé? Dans ma vie quotidienne, je suis un étudiant. Étudiant à quelle université? ENS. NS. De quel département? Département des langues et des sciences humaines, exactement en section française. Good. J'ai des questions que j'aimerais vous poser. La première question est là. Quel est le dernier livre qui termine l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, c'est Maraki.
Ok, merci beaucoup. Deuxième question, c'est il y a la différence qui existe, louange et adoration. Montrez-les. Ah, si on analyse bien, la louange et l'adoration, c'est les termes qui sont proches. Mais si on dit louange, c'est la manière de louer Dieu, de l'adorer ou de dire sa majesté, et ou bien sa puissance, c'est la manière de dire tout ce qu'il a fait. Par exemple, si on dit l'œuvre de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous sommes en train d'adorer Dieu à travers ce que Jésus a fait. Merci beaucoup, Elive. Oui, merci aussi. Mwiriwe, mwiriwe neza muguwe neza. turashima imana uko biri kose Mushobora kutwidondora. ego cyane ku mazina ni Pelagie Hafashimana nsanzwe niga hano kuri Lake Tanganyika Mwiga iki? niga comptabilité banque 1 Wiga muri comptabilité. Wewe uzoba umukontable. ego cyane Good, ndafise utubazo nshaka kukwibariza. Hari ikibazo? oya nta kibazo Ikibazo ca mbere, dusomye mu gitabo ca Luka, baravugamwo mu gice ca mbere baravugamwo umutama yararindiriye ko Yesu azoza. Umutama yitwa gute? shambaje nuko niyumvira sindamwibuka neza uwo mutama bwabo nikayo bari nka Abraham ewe mukamurapfuye nabi. Murakoze cyane. Ikibazo ca kabiri, ushobora kuntandukaniriza guhimbaza no gutazira? ego nogerageza muri make guhimbaza no gutazira bifitaniye isano basi sinovuga ko bitandukanye cyane. Guhimbaza Imana ni hakurya muri eglise usanga hariho umwanya batanga guhimbaza Imana n'uwamatazirano. Guhimbaza Imana ni hakurya usanga abakristu abaririmbyi bahimbaza Imana birati bitangaza Imana yabakoreye. Indirimbo nazo za louange nibaza yuko kaziya ndirimbo zo kwicisha bugufi. Urakoze cyane. Ego cyane. Mwiriwe, Mwiriwe neza. muguwe neza. Egome ndashima Imana. Ushobora kutwidondora? Nitwa Vianney Ntabangana, ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi, niga muri faculté de médecine, hanyuma ndakijijwe. Urakijijwe Gavia? Egome. Usanzwe usengera hehe? Nsengera mu ishengero Anglikane mu Burundi, ubu nsengera ahantu bita mu Cibitoki, aha hiyo gatoya hepfo yo mu Kamenge kuri Sisi. Urubatse Gavia? Oya, ndacara umusore gusa ndabishaka imbere maze guheza amashuri canke n'ubu Imana ibishatse imumpezagije nisa. Nta urarondera Gavia? Ndacabisengera. Ndacabisengera. Mugura mushaka? Kandi amaze no nderaza ndanaraba uwombera mwiza ariko nyene nkisenga. Kuva na kera mu Burundi abageni bararangwa, nze nakurangira. Imana yashobora guca muri wowe nyene ugasanga niyo nzira. Umbereye novuga ko muri biri umbereye novuga ngo umuranzi wowe umuranzi ugasanga Imana iciye muri wowe nyene biragizene kuko Imana inzira z'Imana ni nyinshi. Urakoze Bia. Ndafise utubazo tubiri nshaka kukubaza. Akabazo ka mbere, nuhe murongo mugufi wa muri Bibiliya? Umurongo mugufi havuga ngo Yesu ararira. Uwo tubwira umurongo muremure nawe? Umurongo muremure wa mbere muri Bibiliya vraiment sinoshobora kuwutora. Basi wotubwira igitabo kinini muri Bibiliya? Igitabo kinini muri Bibiliya ni Psaume, Zaburi, ifise amashapitre 150. Urakoze cyane Via. No kwibariza kandi kabazo kamwe? Nta kibazo ni sawa. Udutandukaniza guhimbaza no gutazira? Guhimbaza no gutazira uko nsanzwe ndabitahura kuko numva ari kirundi wambajije. Guhimbaza nirivuga rigobotowe, nivuga rigobotowe. Ndashobora kuba rivuye mu irivuga ry'akame, cyo twita ry'akame bari guhimbara. Rero guhimbaza je novuga ko guhimbaza safe bizana abantu, bizana imigwi ibiri.
bizana imigwi ibiri, umuntu umwe akora igikorwa cyo guhimbara uwundi agahimbagwa. Rero guhimbaza, uwo muntu ahimbaza akora igikorwa icyo ari cyo cyose gishobora guhimbara uwo ariko arahimbaza mu buryo ubwo aribwo bwose. Muri horijo canke mu vyo gusenga turakunda gukoresha ikintu cyo guhimbaza. Guhimbaza kenshi tuvuze guhimbaza umenga tugiye kuririmba, gutamba, kugira igisirimba, ariko jewe uko ntahura guhimbaza birarengeye kuririmba kugira nte nico gikorwa cyose uri kurakora, nico gikorwa cyose uri kurakora kugira ngo uheshe Imana icubahiro. Paulo yandikiye n'Abikorintho igice c'10 kujya 30 avuga ngo nuko iyo mujya canke munywa canke mukora ikintu cyose mukore kugira ngo mushimishe Imana. En fait birarengeye kuririmba, birarengeye gutamba, ariko nubwo buzima umukristo asanzwe ariho. Nimba twe abanyeshure, nimba ari kwiga faire kubikora kubw'icubahiro c'Imana, kino muri make no guhimbaza kiraguse, kirarengeye kuririmba, nuko gukora ico gikorwa cyose kugira ngo uhimbare nk'umukristo, uhimbare Imana, nk'umushumba ahimbare shebuja. Hanyuma ikindi bavuze ni gutazira. Gutazira mu gifaransa novuga ko nko guha umuntu ayandi mazina bivanye n'ivyo uri kurabona, niko haje bivanye na karaktere mba mfise. Hari amazina bagiye barampa aho nagiye ndaca mu kwiga, bampa bayaga, tuyaga, amazina nagiye ndatora atandukanye. Rero gutazira bivanye naho nyene ugikorera undi muntu, bivanye nuko umuntu muri kuri amubona ukamuhindi sirno. Nko muri Bibiliya turabona ahantu par exemple Yakobo kijya gihe hajya ahantu yaraye agiye i Harani kwa inarume Labani, ngo yarasize ahantu arahise, ngo afatiwe muri ryo, ngo aragisegura, ngo acararota ngo ahantu harashobora kuba ari ku marembo nijoro, umugabo sinabimenye, ngo acahita Beteli. Cyane bako yarahaye irindi zina bivanye n'ukuntu habonye. Rero gutazira nka twego ba Kristo, gutazira Imana nko ndagitahura uko nsanga ndagitahura kugeza ubaho ngeze, nuko kundi kuntu guhayagiza Imana bivuye ukuntu uri kurabona Imana iho Imana kwa ego naho nogeza ntabeshe ntongeye kubindi. Urakoze cyane musore Piano. Hi, how you doing? I'm doing great, and what about you? I'm fine. What's your name? My name is Fleury Mugisha. What's your job? I'm a student at the University of Burundi. Which department? Medicine in year 6, final year. Are you single? Yeah, I'm single. Engaged or? Not yet. Good. So Fleury, nice to meet you. The same to me. So I have 2 questions. The first question is, Jesus Christ was born which continent? It must be in Asia. Good. The second question is, what's the difference between praise and worship? Thanks so much for the question, but sometimes it's very hard to differentiate it, because in our daily life we try to say that praise or worship is the same, and we also try to use a religious understanding. It's like praise and the worship must be linked to music, but the way I understand worship, it's a devotion to God. It's like, in other words, it's live a life dedicated, consecrated to God. And as a Christian, we can't dedicate or devote our life to God if we don't know the word of God, if we don't know exactly what the Bible says. Which means if we need first to devote our life to God, to worship God,
we first have to understand the biblical viewpoint, what the Bible says. We have to understand the price Jesus gave on the cross, and with that price given on the cross, we understand clearly what has been done for us, and then we consecrate, we dedicate our life to God, which means worship is a daily life devoted to God. And praise like it's a kind of voicing out or uttering the magnitude of God, just to voice out what God is doing, how God the appeal, or they can say praise is a kind of voicing out the magnitude of God, just to voice out what He's doing, how great He is. In a few words, it's just voicing out the magnitude, the greatness, the kindness, how God is favor for us. Thanks so much. Thank you too. Thanks so much. Welcome. Mwiriwe. Mwiriwe. Muguwe neza. Yego n'amahoro nawe murakomeye. Na Jenny Mpore. Mushobora kutwidondora? Amazina yanje Ngabire Khashel. Ngabire Khashel, usanzwe ukora iki Khashel? Ndi umunyeshuri. Wiga he? Université de Lac Tanganyika. Wiga iki? Comptabilité. Uzomukontable haro amahera neza? Yego ndavyizeye. Ndahise utubazo tubiri ngomba kukubaza, hari na kinga Khashel? Nta kibazo ngombaza. Ikibazo ca mbere, Noheli na Bonane hatanguriye iki? Noheli. Cha genda. Urakoze. Ikibazo ca kabiri ni iki? Uhora ugenda gusenga Gahasha? Yego ndi umukizwa. Uri umukizwa? Warakijijwe? Wakijijwe iki Gahasha? Ivyaha. Akandi kabazo, woshobora kuntandukaniriza guhimbaza no gutazira? Guhimbaza, duhimbaza Imana iciri. Niko nova ko duhimbaza Imana iciri. Hama gutazira, dutazira Imana kubw'ivyo dukorera, iratuzigama, ikaduha dufungura, ikadukiza mu gihe tuba turwaye, twisavye ikintu ikakidukorera. Numva ari iryo tandukaniro. Murakoze cyane Khashel. Yego namwe murakoze. Dusubiza amaso inyuma tubona ibihe vyakahise, biduhe kukwizera mukiza, maze twame twiteze ibyo uzokora, uko urunganwe ruzogenda rurundi.